Ko uno musi n'umusi udasanzwe ku Burundi, umukuru w'igihugu mushasha ni nyene icubahiro Ndayishimiye Evariste, reka natwe tumukeze. Zogukunda gushika gupfa. Quarantine, okay. Quarantine, then 5, okay. Nay. I say go. This is this. Berewe papa, uvuye mu ntara ya Gitega? None nibariko baradukurikirana la. Niwe watuma amasanamu adushikira ameze neza. Tugiye kubiraba nka leta nshasha yuko tugiye gushiraho niburiburi baze bafate novuga amafaranga yababa ayo bahora bafata ke. Ego, turabaramukije nshuti na mu bakunzi ba BTV, abadukurikirana bari mu gihugu cyose na cyane abari hariya ku mugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega. Ngira mu kanya gaheze mwariko murakurikirana ikibiriraho ivyo ariko birabera hariya Igitega. Turabaramukije rero abantu bariko baradukurikirana aho bari hose mu gihugu cyose, eka mbere n'inyuma yo mu Burundi. Ni ikiganiro ni Be Live Show, mwama mukurikirana imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, aho mwama muri kumwe n'abagenzi banje. Uno musi ariko akaba ari jewe, ariko nkaba mfise kandi na mugenzi wanje nza kwakira aza kudushikiriza amakuru atandukanye. Murabizi rero ko mu biganiro vyose vya Be Live twama dutanguriza akaririmbo kitwa Waweza. Mwari mwejeje gukurikirana, mu kanya dusabe Claude ari mu binga bw'ivyuma ashobore kukadushirako, hama tuce tugaruka dutangura neza na neza ikiganiro cacu ca Be Live Show cuno musi. Wapasua njia pasipokuwa na njia, wewe watosha, wewe ni mkuu. Na karirimbo kitwa Waweza urashoboye, akaririmbo k'umuririmbyi yitwa Danny Stone ari kumwe na Samuel Mpenzi. Amakuru mashasha dufite kuri Danny Stone nuko aho yarari ubu yagarutse. Murazi ko yarari mu kazi kijyagiye atsindira top 10 atashobora kuboneka, ariko barashobora kuboneka. Nibaza ko mu ndwiza mushobora kumubona mu biganiro hafi nka vyose vy'umuziki bica ngaha, kugira mushobore kumubona, ashobore kutubwira vyinshi kuri we, ivyo twavuze adahari ashobore kuza kuvyivugira. Ego, twababwiye ko uno musi n'umusi udasanzwe ku Burundi, aho hariya mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike hahejeje kurahira canke kurahizwa umukuru w'igihugu mushasha. Ni nyene icubahiro Ndayishimiye Evariste, reka natwe tumukeze. Turizeye neza ko nkuko nyakwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yavuze ati ndabasigiye Samuragwa, twizeye ko azobandanyiza aho yarageze. Twese dutera imbere, na cyane abo mu gisata c'imico n'akaranga, tutibagiye igisata c'inkino. Nibaza ko vyose bizogenda neza. Ego, no musi rero nabateguriye uturirimbo dutandukanye, na cyane tuvuga ku Burundi bwacu. Ndabibutsa ko bariko baradukurikirana bose mushobora kudukurikirana mushobora kutwandikira muciye kuri 75 550 508. Dusabe mu winga bw'ivyuma badushiremo akaririmbo kitwa Uburundi bwacu ka Natasha, hama tuce tugaruka. Murashaka kutwandikira mukatubwira aho muherereye, ukuntu muriko muramererwa, hama mukatubwira n'indirimbo mwifuza, mbere tukaza turayibashiriramo. Nigahenurwa n'umuyaga, niko bwacumiswe mu rubavu n'icumuginamba, ariko ntibwatakaranga. Ivyo nyakwigendera mukuru w'igihugu yamariye cyane abo mu gisata c'imico n'akaranga, aho yari ariko arayiririmba. Umengo hariya mu ntara ya Rumonge ariko araririmba Uburundi bwacu. Ego, n'umuririmbyikazi Natasha Ngendabanka afite akarimbo gashasha kitwa Inkoni. Arafite n'indirimbo yakoze ku
kubwo gusezera nyakwigendera umukuru w'igihugu ni indirimbo yitwa Rest in Peace His Excellence. Yes, akandi karirimbo tugomba tubashe tubibutsa ko turiko soma ubutumwa bwanyu biciye kuri 75 550 508. Mwibuke kutwandikira muvuga aho muherereye, musaba uturirimbo, muvuga nabo mudutura. Nibaza ko tuza kumarana ikiringo c'amasaha 2 tumerewe neza twese. Turabona ubutwandikiye Sali ndi Adnete mu Gatumba, twashaka mudushiriremo Like You by Kevin Cade, indirimbo yitwa Like You. Reka babe barayirondera mu buhinga bw'ivyuma. Akarimbo dutandukira n'akarimbo kitwa Amavukiro yanje, n'akarimbo k'umuririmbyi yitwa Brielle Niyukuri. Umuririmbyi ava hariya mu ntara ya Bubanza, neza na neza Igihanga. Ako karimbo tuca tugatura abanyagihanga bose canke abanyabubanza bose. Ni benshi dufise badukwirikirana, ni benshi dufise no muri no mwanya bariko baradukwirikirana hariya kwa Deborah canke ba Natasha Labamba hariya mu Rumonge mu Ibubanza wa Natasha mu mushiki wa Mika. Ego akarimbo rero kitwa Burundi Mavukiro yanje, na karimbo k'umuririmbyi yitwa Brielle Niyukuri. Arafise akaririmbo vuba azoshira habona ari kumwe n'umuririmbyi yitwa Vishu Love. Mbega iyo ndirimbo muyiteguriye gute? Reka kwanza mubanze murabe amasanamu yaherukira ko gukora, hama mwibuka kutwandikira kuri 75 550 508. Ikiganiro ni Be Live Show, muri kumwe nanje Spokes kuri uno munsi wa kane. Ibiyaya bene imisozi miremire, n'akayaga keza cane gantuze ntimworaba, n'akayaga keza cane gantuze ntimworaba, mu Burundi nihe. Tuca tugatura nawe ariko baradukwirikirana bari kure canke baza kukwirikirana kino kiganiro kuri YouTube. Turamutsa Maria Goreti hariya mu Bubirigi, n'umugabo witwa Kilo. Yes, turabandanya n'uturimbo tubateguriye muri kino gice ca mbere, turimo na cane tugaruka ku gihugu cacu, kuko uno munsi turi bashasha twese, kuko dufise umukuru w'igihugu mushasha. Yes, akandi karirimbo na karimbo kameze gutega basha mtoto wabateguriye, dusabe mu buhinga bw'ivyuma batwibutse, ariko na karimbo kitwa Burundi k'umugwi witwa Amagaba. Troupe Amagaba n'umugwi novuga groupe traditionnel canke umugwi ndangakaranga ugezweho cyane, ugezweho ku turimbo baguma baduha ku biraka vyinshi. Urazi bamwe baheruka mu Bushinwa baheruka no urumva ibintu biriko biragenda neza, kuko ndibuka ko kuwa Mungu twatembereye na mugenzi wanje hariya yitwa Mipro kuri Buja FM, turatembera avuga ati ngomba ndakwereke iterambere ry'abaririmbyi bacu. Turaja hariya ku Musaga kabare sinibuka izina, dusanga kabare keza kuyu mugwi, ariko turaja no ku kandi kuwitwa Enoke na kandi kagomba kavuke. Umva ko ari vyiza, ivyo zose vyavuye kuturaka bagenda bagira hariya baronka mu Bushinwa. Urazi ko arabamaze umwaka wose mu Bushinwa, ariko baragarutse. Yes, ni Troupe Amagaba kandi iheruka no gutahukana ikibanza ca mbere muri Centenaire Ngozi, aho bakoze indirimbo ivuga ngo urumuri rw'amaho. Ego baheruka kuduha akarimbo kitwa Aramara inyota, ariko ino ni indirimbo yitwa Burundi ma. Yes, kakozwe na Sheriff Pro. Reka tugakurikirane gatoyi, hama tuca tugaruka dusoma n'ubutumwa bw'abariko baratwandikira, bariko baradukurikirana. Ariko baratwandikira bavuga ati ni Fabrice Mucibitoki mugwi indirimbo Vovota inezere abakunzi ba BTV. Ego Claude, akazi katanguye rero nk'indirimbo Vovota turashobora kuyishira hafi
tugomba tuvovote kubera n'akarimbo kasabwe n'abakunzi. Ubundi nawe avuga ati hello BTV, hello Spox, ndizera ko aho muri hose na BTV mumeze neza, turanezerwa n'ibikorwa vyanyu vya misi yose kuko biraturuhura cyane. Hamani Cosette mu Gatumba, nashaka ngire ko ndabasaba n'akarimbo kuwitwa Diamond kitwa Quarantine, yes, karyohere abo turi kumwe bose muri uno mwanya. Merci beaucoup. Akaririmbo ndazi ko gahari, duhere ku kae Claude Vovota ya MB Data, murashaka kwa murayituronderera, n'indirimbo yitwa Quarantine ya Wasafi bose bari hamwe. Ego turaza kubashikiriza n'utundi turirimbo tukiri dushasha. Hari akaririmbo kitwa Gonga k'abaririmbyi bagiye hamwe, ba Masterland, abo muri Master Music bavuga ati ni Master Music featuring. Turaza kwigaruka ku indirimbo Vovota yamaze kuboneka, reka tuyikurikirane gatoya. Data Pondis kabasha twicare he Amiri akujya hapo MA production na way egira hano dufata gatebe tumaze twajyo Vovota. Yes, nakarimbo kitwa Vovota ko muri vitwa MB Data ari kumwe na Dramati. Nakarimbo kakozwe mu gihe bose bari muri management ya MA production, ariko mu nyuma Dramati yaciye aja yaragiye kwa Landries B muri Grand Pictures, mu nyuma naho acagenda muri Bantu Boy. Ubaramaze amezi atari menshi ari muri Bantu Boy, muzomubona vuba mu ndirimbo kumbure bazoba bari kumwe bose yitwa Kokota, ishobora kuja habona umwanya wari wo wese. Mwaramubonye mu mafoto atandukanye, mu biteramo bitandukanye Bantu Boy ikora. N'umuririmbyi benshi banyotewe bishasha vyiwe. Narabonye umuririmbyi yitwa Sticker Negro apostinga avuga ati turasavye abo mu muryango wa Bantu Boy bamureke Dramati vraiment asore nk'indirimbo nka zitanu, ngo turakumbuye umuziki w'igisirimu. Bisigura ko Dramati muca mwibuka turirimbo twiwe ni wewe Carolite yanje mukorogo. Yes, nuturirimbo twiza asanzwe akora. Nizera ko Bantu Boy nabo nyene basuko bategura ivyabo vuba tushobora kumubona, nkuko turiko turabona indirimbo nyinshi zaba Kiriku, tukabona n'indirimbo twarabonye zaba Double J. Nibaza ko vyose biri ku rutonde, ariko rero hari wari yasavye akaririmbo kitwa Quarantine turabona ko Claude mu winga bw'ivyuma yamaze kukaronka. Reka dusome ubutumwa bw'abantu babiri hama cyo tugakurikirana gatoyi. Tubibutse ko murashana kutwakura tukavugana, mukadutelefona do allo ni sawa, je muza kubona abantu mwe baraza kubumva gusa, ni jewe gusa muguma mubona. Yes, avuze ati turarindiye akaririmbo La Q ka Keve Kade na Davis di akaririmbo La Q twebwe twakabuze, ariko reka tubandanye tukaronka. Kumbura ikiganiro kiri ntikiza guhera tutarakaronka. Ego murashaka kudufasha mutubwire mbega uyu Keve n'umurundi canke nuwahehe kugira bitworohere kukarondera n'ingoga na n'ingoga. Ubundi nawe ati hello, ndi Jamari mu Kanyosha, ndabasabe mu mpe song y'umunyarwanda yitwa Platine yitwa Veronica, ihimbare abakunzi ba BTV bose mu mihingo yose, aho mugera ntibagiye Arlette Mugisha hamwe na Yvonne. We ni itwande Jamal. Ego barakumva nukuri. Arlette Mugisha na Yvonne n'abakobwa bacu beza cyane dukunda, turaryoherwa nayo tumvize ko turabara ubutumwa bwashitse. Hama rero reka dukurikirane gatoyi akaririmbo ka Wasafi kitwa mu Kifaransa ni Quarantaine, ariko ivyo ni Quarantine canke Quarantine ntavyo nzi. Nakaririmbo nza kubabwira amakuru yako inyuma ya karirimbo. Karirimbo kitwa Quarantine ko baririmbyi bahari mu gihugu kibanyi ca Tanzania kitwa Quarantine kumugwi Wasafi. Nakaririmbo ngaha mu Burundi kamaze kuronka tuvuga ati challenge, aho kagizwe n'umugwi wose wabagize ihuriro TV. Hatangura Ismail Gasore, hakaca haza wa mudemu yitwa gute, yitwa Jojo, ujya
ni mukangabo Amisi nakarimbo karyoshe cyane mushobora gukurikirana natwe tuzoshobora kukabashikiriza yaba mu biganiro byacu bizokurikira yaba Friday Light Show canke B News me nakarimbo karyoshe cyane barapa nkuko nyene Joja Kacaza muri kino kibanza carafitemo uno mukobwa ego twababwiye ko mushobora kutwakura n'ubutumwa bwanyu turiko turabusoma n'abariko twandikira turiko turabibona indirimbo mwadusavye turiko turagerageza kuzirondera muraza kuzibona yes hari wanditse ati big up sana dusabe ngo bw'ivyuma baradushemo karimbo kitwa Gonga karimbo Gonga ka Master Music featuring Arnovici Momo Melody Jadix hamwe na Chinobi na karimbo nako nyene kasohotse kakiri gashasha tutararonka kajyo ko gakurikirana rizo ari ryambere mugakurikiranye hano mu kiganiro ca B Live Show ariko hari utwandikiye ati big up sana turiko turabakurikirana ni Olivier murakoze cyane Olivier mbega muriko mudukurikirana muri hehe yes undi nawe ati shalom shalom ndi mugatumba ndasaba indirimbo yaraciye inzira yo nciye ndayiririmba nayisomye ncangira ko ndayiririmba ya Dudu ngo ihimbara abakunda BTV bose ndetse nabo duteramanye nk'uyu mwanya bose cyane cyane Jacques mukomere ego reka babe baranayiturondera ariko dukurikirana kano karirimbo kitwa Gonga hama tuce dukurikirana kandi karirimbo kitwa yaracinzira ariko tuza kuba turi kumwe namwe abahamagara turaza kubitaba yes twabwiye ko tuza kwakirana mugenzi wanje Mika Kizimana ahaza kutubwira bishasha yaje teguriye ego akarimbo ni Gonga ka Master Music n'abaririmbyi batandukanye Master Music Master Music na karimbo kitwa Gonga ka Master Music featuring Arnovici umva mwabonye ko bari abaririmbyi Momo Melody harimo Jadix harimo Chinobi na Masterland ubwiwe na karimbo karyoshe cyane mugiye kuzamura kwirikirana tubibutsa ko top 10 vuba cyane turabaha urutonde aho muzoshobora kwitorera indirimbo y'ukwezi twahora tubashikiriza kwigerekezo rya 15 ariko mwese ngira mwarabonye ivyaciyemo tugeze kwigerekezo rya 18 ariko tuzo kwigerekezo rya 20 nibaza ko tuzoca tubaha urutonde rw'indirimbo murashaka kuja kuri Facebook page yacu ya BTV Burundi turaza gushira habona uturirimbo twinshi twagiye turasohoka mwitorere mubanze mutubwira ati izi nizo tubona hama natwebwe BTV turaza gukorana komite de visionnage turaba indirimbo zikwiriye zishobora guhiganirwa ikibanza ca mbere muri top 10 ego turakurikiza karirimbo kitwa yaracinzira na karimbo ka Dudu kasabwe n'umukunzi wacu ari hariya mugatumba hariho rero undi atwandikiye Mutama umuririmbyi yitwa Platini songe yiwe yitwa Veronica twamenyesha ko utu turimbo twa turonse turiko turadukwega bya bindi bavyita kudukokota ariko nibaza ko ikirere kitariko kiragenda neza connection dusabe na basanzwe badufurnisa bagerageze baduhaga connection gakwiye hama dushobore kuryohera abakunzi bacu hari undi yitwa twandikati gute nitwa Sorine ntabamba mu gihosha nashaka indirimbo ya Kamikazi yitwa uri nkurumana ndakunda BTV cyane murakoze cyane Sorine niyo ndirimbo tuca tuyirondera ya Kamikazi reka dukurikirane indirimbo yitwa yaracinzira mwibuke kuza muratwandikira ni 75 550 508 muratwakure turashobora no kubitaba tukavugana live cyane na karirimbo k'umurimvyi yitwa Dudu ni yukuri ni Theophile hajya Mika ni Theophile Dudu sawa sawa harutondiki yavuga ati bite Spox umeze neza nitwa Edgar ndi ngaha kumutakura ndatahije mama wanje na Victoire na nyokuru turi kumwe ngaha kumutakura nshaka indirimbo Binua ya Big Fizo canke kwiti canke ndatemutse ya Spox
nibaza ko akaririmbo kuba kari hafi cyane na karirimbo kakiri gashasha kitwa Binua dusabe mu winga bw'ivyuma Binua bayidushiriremwo isabwe n'uwitwa Edgar ngo ari kumutakura yasavye Binua canke kwiti ngo canke ndatemutse ya Spox reka tubashiriremwo Binua kuko yariyo ikiri nshasha ubundi atwandikiye avuga ati Wilson Ndayizeye ibiganiro mukora biratunezera mukomezwe ego Claude Binua ya Kiriku turayirindiriye ego hama ubundi avuga ati nashaka mu makaririmbo inyota kamagaba ego nako nyine bace baragashira hafi ego hariho reka tubanze dukurikirane ino ndirimbo yitwa Binua mugongo Binua yes tugakurikirane gatoya unanifanya niko mtani najiona kingi na kutazama Binua mgongo uyo ni Kiriku umwana ariko arakora cyane ariko arakora turavye aho yahereye hari kera cyane ariko turavye basaho yahereye agishika muri Bantu Boy murazi indirimbo yiwe yitwa Soma Namba iyo ndirimbo yarabaye ya mbere ngaha kuri BTV hari muri 2018 mu kwezi kwa 11 niba ntibeshe yarashoboye gusora indi ndirimbo yitwa Washa nayo nyene ibi ya mbere indirimbo yitwa My Story nayo nyene ibi ya mbere muri top 10 tizere none ko nizo biya mbere ntawo bizi byose bizobera ku mugaragaro dufashije na Be Live muzobibona cyane akarimbo kitwa Binua yakoranye na Big Fizzo karimbo karyoshe cyane kariko karabica bigacika yes ariko kandi hari wasavye indirimbo ya Troupe Magaba yitwa Inyota sinzwe mu winga bw'ivyuma bo bamaze kuyironka indirimbo yitwa Aramari inyota aramari irungu aramari inyota niyo mpamvu tuzobana karamata niyo mpamvu yes urabona Claude birasaba kumuririmbira acha bica binyaruka cyane karimbo kitwara aramari inyota mbega ninda aramari inyota Yesu cyane niwe tuzamara inyota ariko aramari nkuntu niyo mpamvu tuzobana karamata niyo mpamvu tuzobana karamata Claude avuze ati reka ndabahonje twumve ko ivyo yari kararirimba arivye nakarimbo kitwara aramari inyota kumugwi ndangakaranga wita Amagaba aramari inyota iyo ndirimbo musi bayisohora ikiri audio baraje kuyilansa ngaha hareze umwaka baraje kuyilansa ari benshi bafite imiduri ngira muravyibuka cyane tuca tubona bitwa banoha turabaramukije bose bayinosa n'abandi batandukanye tugakurikirane gatoyi nanje uyo muntu amari inyota ndamushaka cyane Yes turabandanya dusoma ubutumwa bwari ko baratwandikira hari uvuze ati bonsoir ndi Lea Mugatumba ndatasha abagenzi banje bose n'abavyeyi indirimbo ni Focus by MB Data hash ego abanyagatumba ndabona vraiment ko bashigikirana hari n'uwanditse ati bite nitwa Elvis ndi Mucarama yaciye ageza ngaho ntiyatwandikiye kumbura akaririmbo yifuza babe baraturonderera rero akaririmbo kitwa Focus ka MB Data turakazi ko kahari kandi nakaririmbo nanje ubwanje nkunda hari wanditse ati ndabaramukije nitwa Victoire batazira Vicky mbakumutakura ndaramukije mama wanje na sister wanje yitwa Giselle dada hamwe na nyokuru wanje turi kumwe ngaha indirimbo shaka ni ya Masterend yitwa Nzobikora akaririmbo ni MB Data kitwa Focus yes hama babudushirira hafi akaririmbo kitwa Nzobikora ka Masterend turakwikirana gato ino ndirimbo ya MB Data tuce
garuka hama twakire umuririmbyi twakire mugenzi wanje Mika Kizimana tumwakiriza akaririmbo kitwa nzobikora. Akaririmbo ni Focus batudugirize gatoya. Nigenda hindagurika ifise ibibazo uburyo utaravye woyiheramo. Abo bantu bo muri iyi si benshi barahindagurika, benshi barahinduka nshuti, barahinduka urarabi uja my friend. Focus, yes. Ngo abantu barahinduka nshuti we, uraraba uramenya wisigariza utwawe. Focus. Ino ndirimbo irimwo amajambo akomeye cyane, avuze ati nibo banzaniye umusaraba ngo mbambwe. Yes, ngo bigira beza ya nakarimbo karimwe ubutumwa bwinshi cyane, ariko avuga ati focus no kuvuga ati focus. Dusabe mu hinga bw'ivyuma karimbo bakatugarukanire kitwa Focus, tuca tugakurikirana hama dukurikirane na nzobikora ya Masterland tuce tugaruka. Hari watwandikiye ati Veronica nkayibura uzobungiriye nabi. Sinzoba ndakugiriye nabi kuko nanje ndahari kubwawe mon frère. Mbega ni Jamari Mukanyosha, nukuri turiko turagerageza. Ikiganiro turacasigaje iminota nka 30. Twababwiye ko connection internet itameze neza, kumbure nutayironka nawe no musi nawe turaza kugusaba wihangane, kumbure uzoyironka ejo. Karimbo rero ni Focus ka MB data cyo dukurikirana nakandi kanzobikora ka Masterland tuce twakira Mika hama atubwire ivyo yariko aradutorokaniza ntihenze ukuntu aje asobetse gaye umengo avuye hari ahantu ku mugwa mukuru wa politiki. Focus. Abantu barahinduka muntu we, uraraba ivyo uvugana nabo, uraraba wisigariza ivyawe. Focus. Yes, MB data. Hola. Masterland from the love. Wewe wampaye umutima sinigire manyuma, waranyifatiye iri urangumya. Yes, akaririmbo ngo ni nzobikora. Yes, Mika Kizimana ndakuramukije. Ndakuramukije mpikaze abariko baradukurikirana bose aho baherereye mu mpande zine zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Nizahe novuga ngo North, Sud, West, Est. bivuge mu Kirundi. Mu buseruko, mu buraruko, mu bumanuko no mu burengero. Ego cyane. This. Umeze neza? Ego umeze neza. Uraberewe papa. Ko wasobetse? No musi nasobetse nyene. Uvuye he? Urumva no musi mukuru ngo kwimikanye n'icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. None uvuye kumwimika? Yego. Uvuye mu ntara ya Gitega? None nibariko baradukurikirana la. Niwe watuma amasanamu adushikira ameze neza. Wari kurakorana hariya n'abandi batandukanye. Bapapa Jamaica bameze neza? Bameze neza. Yes, bagasape neza cyane. Yego cyane, murakoze. Twizere ko abakunzi bacu banezerewe mu gukurikirana ibiganiro vya TV Burundi. Natwe turaje nawe wari wahadutanguriye kugira ngo ubura bateramisha. Turabishima cyane, dushimira cyane abamaze kwandika bakwereka ko muri ko no barabo bandize ati ndabaramukije nitwa Vikimba kumutakura kujya kabiri ntahije mama wanje nkunda cyane hamwe na sister yitwa Dada hamwe na petit frère Edi. Indirimbo kiwerewere ya Fizo. Iyo ndirimbo ngira ntirasohoka amasanamu. Kiwerewere ni jambere ndayumbi. Ariko hari indirimbo ivuga yuwerewere sindayibuka neza, ariko iyo ndirimbo ngirira hari. Yego. Yeah. Naje sinarinda yize ndirimbo kiwerewere nyene. Yego. Ni Fizo kandi nubwo tutarabimenya neza ayimirije gushira habona album ziwe zibiri. Ni double album. Yes, ryari kuba kwigenekezo rya 12 rirunguruzwa rija kwigenekerezo rya 26 ntiturahashika. None igituma byungurujwe ni gute? Ubwa mbere byungurujwe ntitwamenye impamvu, ariko kumbure no kwitegura kwabo ntigwari bwa mere neza. Ariko rero ryungurujwe harabaye nibindi tutari byiteguriye aho twaciye tubura giturumbuka ya nyakwigendera. Nibaza ko ariko
hagiye haraboneka abatari bake bitanga bavuga ati no ivyo twateguye byose turabihagaritse urazi ko ivyahagaritswe ari byinshi n'ibikorane muri gospel vyarahagaze kugira ngo bifadikanye kandi urazi ko nawe yari umuntu cyane ategura ibikorane hirya no hino mu gihugu byo kugira ngo bifashe imitima y'abantu rero si novuga ngo Fizo gusa n'abandi benshi barahagaritse ibya kugira ngo bifadikanye n'igihugu ndetse n'abarundi bose ndetse na Afrika burya Afrika nayo yarahomvye yego cyane turabona karirimbo hariya kitwa ngo ndagukunda Burundi kabaririmbyi bo ngaha ariko harimo n'abari hanze turabona Abel Nkuru nziza na karimbo karyoshe cyane nitwaro nk'akanya kumbure turaza kugacishako ariko turaza kugacishako nize yego ariko Mika nawe atuzaniye bishasha byiza cyane novuga ko ivyo mfise novuga ngo ni inkuru imwe ariko igenda iriko amashami y'iyo nkuru ni inkuru ya nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho yarahira neza na neza hari igitego badakingi we mu kazi kabo ka misi yose kuri televiziyo yacu murabona ko ari kararahira nivyo ari karashikiriza ijambo nako yashikirije ijambo ryiza cyane aho yavuze bitari bike kandi byiza yafashe umwanya mutari muto kugira ngo aganirize abantu no muga mu ijambo ryiwe ari karashikiriza abantu na cyane ngerageje kumwumviriza nuko yaje agaruka ku vyakozwe na nyakwigendera akavuga ati tuzobishigikira hariho n'ivyacu programme yacu tubuje gushiraho kandi novuga ko mu byo yanavuze abakukuruki cyangwa abatama bacu bava ku buzi urazi sports tutabeshanye uzokukuruka muga wo kumenyesha makuru hazogera igihe utabanye n'ukibasha kandi nje ndakwifuriza burya gukukuruka ni vyiza kuruhuka umuntu akaruhuka ariko hariho akantu babita ni passion nyene baduha hari kuziganirizwa rero mu kazi byo wagiye uraziganirizwa yagarutse rero nyene icubahiro ndashimiye Evariste aho yagarutse avuga ati tugiye kubiraba nka leta nshasha yuko tugiye gushiraho niburiburi baze bafate novuga amafaranga yababa ayo bahora bafata kera rero urumva ko ari ikintu gishasha bije kuri ya kuvuga niba bagiye muri pension baca bafata igice no kuvuga kizoca kiba nka gatatu ica gatatu dufate nk'umuntu nuko ni programme ndende bazogira biga ivyigwa niki bivanye na salemu wese yafata dufate nk'umuntu yahembwe 100 agiye muri pension akaca ahembwa nka 50 ubazohembwa nka 75 cyangwa 80 urumva ko ari ibintu vyiza ni vyiza cyane ni vyiza cyane rero niyo mpamvu mwabonye amasanamu atari make byacanga kwikibiriraho kuri BTV mwagiye murabikurikirana ariko mu byo nogaruka ko cyane niyo ngingo na cyane yashimishije abatari bake kuko umuntu wese arazi ko azokukuruka ku kazi bitegerezwa kuba ikindi naco nuko muri iryo jambo hanini ngerageje kuri abantu bashitsi bari bahari niki nabona ko hari habagerageje kwikingira ndetse anaja no gusinya muri kijya gitabo novuga ngo citeka ijya novuga ngo ijya sentare ijejwe kubahiriza ubwirizwa shingiro uraze kasinyira imbere yabo nabo bakaca bemeza ati arabaye umukuru w'igihugu nuko bagerageje barazana desinfecta kuri rya karamu kuko ntazana karamu yiwe akoresha rya karamu nyene bafisebo amakaramu asa urumva aberi ya karamu nyene nuko bagerageje kubahiriza za ngingo z'ubushikanganje bw'amagara abantu mu kuganya coronavirus no mu hagati rero mu banya novuga ngo abari bagize ubwo rubanza niki hagaragaye abari bambaye ama maske hari abagenda bafise ama desinfecta bagerageza kuza barakanya uko gaheze bagerageza kugirane gukaraba desinfecta kuko urumva amazi ntabari hagufi ngo haguruka uje gukaraba niki ego ikindi naco nuko habonetse umushitsi witeka yahoze arongoye Tanzania novuga ngo ni igihugu kimwe cafashije Uburundi cyane mu vyerekeranye na novuga ngo kwakira impunzi yego no kugerageza muri bino bihe novuga ngo imbibe z'ibindi bihugu biba vyugaye ariko nyene cubahiro Magufuli yaravuze ngo na utulivu kuliko vile ambavyo baadhi ya watu bitagiye muri confinement
ego urabona ko ari karavuga uyu yahoze arongoye Kikwete yahoze arongoye Tanzania urabona babantu nakubara bari bambaye maske n'ibindi ego arashikiriza rero avuga ati twebwe turakunda Uburundi cyane nk'abatanzania muri abavukanyi turavukana bimeze neza cyane reka tubahe akaryo mukurikirana iryo jambo ukuntu yatanguye n'ukuntu yahereje hama tuca twongera tugaruke mu kanya gatoya yego kwa kuendesha uchaguzi wenu kwa amani na utulivu kuliko vile ambavyo baadhi ya watu walikuwa wanadhani mambo Burundi yangeharibika, lakini hayakuharibika. Inaonesha kwa kiasi gani wavyumvise ko yari karavuga kuvyerekanye n'ivyo avuze ati ngerageje kumutora yeko arashima donc uko abarundi twagiye aravuga ati harabari bibaza ko ibintu bizogenda nabi mambo akaribika lakini hayakuharibika yego amatora yagenze neza yego cyane rero ni bimwe yagerageje kuvuga aravuga ko bakundana n'igihugu cacu nivyo hanini yashimye kuvuga ikindi naco nuko mu nkuru rero y'ivyerekanye na coronavirus nuko muri nondwi iheze yuko ubushingagaje arabo bwasohoye akize coronavirus n'abandi binjiye kandi muri nondwi nyene ngo ico no kwibutsa nka televiziyo kandi murazi ko kino kiganiro kuvaho kikijaho nuko twagiye turavuga cyane kuvyerekanye na nikiza coronavirus ivyo rero ntitwobideha kubigarukako cyane kuko ni kimwe novuga ngo tubwira abantu ukuntu bategezwa kwikingira twobibutsa ko dutegezwa kwikingira kuvyerekanye n'isuku dukorera iminwe yacu cyangwa amaboko yacu mbega tuyakorera gute isuku mu gihe cyo kuramukanya cyacu twaragitorera inyishu amahoro indamukanyo irahagije avyo kuyambirana cyangwa amabizo n'ibindi bibaho ivyo babikora shauriyeno ico twobanza tukakibabara yuko kibujijwe mugabo rero inomero na cyane nashaka gushikako nuko mu gihe turiko turikingira kenshi gashoboka tugakaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune cyangwa tugakoresha desinfectant nuko tuzoba turiko turikingira ubwacu dukingira n'abacu kuko nyamba nje dukorane ngaha box ntikingiye je ubwanje sinikingi kandi naje nanje kukononera amagara mu gihe nagwaye naho uzogwara kandi urumva televiziyo izogomba kubera utari kurakora naje ntariko ndakora rero ahantu mwese mukoranira hamwe badukonfina twese ibiti bizoca yugara katsikaye oya turikingira kandi tumeze neza ntangorana amagara yacu twese ameze neza cyane yego dushimire n'Imana ibandanya kutukingira ikintu rero ubutumwa je nagira nerekeze ku bantu hari abantu badukurikirana bari mu magaleri hari abantu badukurikirana bari mu mashop atandukanye mu masoko mu masarodo kwa film n'ibindi ahantu twese dushobora guhurira turi benshi mbega ni igiki kintu mwokora kugira ngo abaza kubagana bigende neza bakarabe baze mu batunganirize mu habe service zanyu bamerewe neza twarabibonye ku mabanki twarabibonye n'ahandi ku bitaro n'ibindi mugabo namwe aho kumukorera ni byiza kumuhashira indobo zo gukarabiramo abantu baje babagana bakaraba ikindi naco nuko nsubira kuburira abantu novuga ngo guhanura abantu binjira mu mabisi umenga winjira muri bisi ntangorane ariko barashize amazi hari abantu bashobora kwirengagiza zijya ndobo zihari z'amazi ugasanga nyene yinje muri bisi uko nyene ni kwa kundi ko kwikingira twikingiye rero twese hamwe coronavirus ntayizoduca na gatoya ego cyane Mika tugushimire cyane ku makuru waje uduteguriye hari akaririmbo twari twabonye ka Abel Nkuru nziza kumbure tumira amate gatoyi turabona ko tugisigaje iminota nk'indwi badusabe mu minota indwi reka bacishe mu kano karirimbo ariko ndakeneye ko hari akarimbo kabanza gucishamo ndetse tubasezera babe barakaturondera ndakumbuye iwacu urakumbuye iwanyu wewe akarimbo kandi ndi wacu mu bisanzwe ariko umuntu yakaririmbe yari mu mahanga yari ebara cyane cyane mumenye sana gukumbura umukeke gukumbura iki tuzakugaruka ni inkuru tuzakugaruka ko mu kanya gatoya ariko reka mubanze mukurikirana ijya ndirimbo ya bene ndagukunda Burundi yego tuvuge tuti mana warakoze kuduha igihugu cyiza cy'Uburundi mana yacu warakoze
murakoze igihugu ciza c'Uburundi ndagukunda Burundi naje nawe kunda Burundi nawe mbere akarimbo kitwa iyabaho bayubundi wo bukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza Uburundi hamukunda Uburundi menya neza Uburundi ubukundisha abandi yes nanje ndakunda Uburundi mu bantu nibaza ko bakunda Uburundi batatu je nabona ko navyambaye umva je nawo marja canke oro sinshura kuyamba harabara bibaza ngo ni giheko ariko akana kambaye kuva nja hanze niho navuze ati ifo ko umuntu we oya sindagakambara ubwa mbere ntusura karamaze ko nk'imyaka 3 canke 4 ndashaka kugakura ariko nikakivayo sinari bwavyibuye cyane ahore karangumye eka nshatse no gatabura canke akoresha isabuna ariko kubera iki nkura amabara nimvyari twariko turavuga mu makuru twariko turabashikiriza ivyo ariko birabera ego turabona ko umwanya uri kuratujana mika sinzi ko hari andi makuru hamace tugaruka murazwa hari n'akarimbo gasozera kitwa waweza ariko kumbure ego ntangorane amakuru yarangiye twari dufise inkuru imwe runege yo kubabwira neza ukuntu byagenze igitega ukuntu twariko turabiraba ukuntu twariko turabikurikiranira hagufi cyane yes akanzi karirimbo rero dushiramo imbere yuko kumbure sinzi ko kari hafi ariko na karirimbo mwavuze turakabonye n'umuririmbyi yitwa nde spokesman tumushiremo turabe ariko ndakubaza kubera iki numva David ngira ndakubaza kubera iki wayihaye ndakumbuye iwacu nari nkumbuye iwacu amahanga araryoha byinshi cyane narabirimbye ngaho umukeke kuramukanya ari umuntu waramukija kurabiriza iyo reka kujya muntu behaya bamwita n'aba Ethiopie cyane reka tugakurikirane gatoya abimana meze kwiganze mu mahanga abaho nibatwenga aho ndi ntibaramukanya abantu duteye nuvuga ngo amatsiko cyangwa duteye amaranga abantu bariko baradukurikirana bari mu Rwanda abantu bariko baradukurikirana bari muri Tanzania abantu bariko baradukurikirana novuga muri Kenya abantu bariko baradukurikirana muri Afrika yose abaza kudukurikirana kino geno nicaca kuri YouTube aho bari kwisi yose ego nakaririmbo gakumbuza abantu bose bari hanze ego hariho turamutsa bitwa ba Lisette n'umukobwa wa asigwa na Sylvain nibagira nibaza ko bidahindutse ejo mu kiganiro Friday Light Show azoshira abona indirimbo yitwa wibuke ushime ya mama wiwe nabo bivukana bose turamutsa ba Mireille Kami hariya mu Bufaransa mwamubonye ni waheraheza ariko arajya umwembe ni wari muri train turamutsa abantu bose Dieudonné Bizimana ari hariya muri Paris mu Bufaransa yarashoboye guterera government audio kugira ikogwe yarampaye amahera ndi muri Kenya ndavuga ati sindayikora muri Kenya amahera ni menshi ahubwo ngiye mu Burundi harimo n'itike ryo kuramukanya Dieudonné Bizimana je suis reconnaissant ivyo mwankoreye yarampaye na idée yo gukora indirimbo ati uri umuvugizi wa benshi kubera ko tuvugira twebwe twumbuye iwacu ego cyane yes nanje ndabikora vuba cyane ndabaha gishasha kandi naraburonye muri no misi reka tuzobigarukako yes reka tushimira abantu bose bariko baradukurikirana cyari kiganiro Friday Light Show Bill Live Show yes ibaze vraiment ndashushe kandi ukibagira ko Claude akaririmbo waweza ni mukadushiriremwo hamareka tubashimire mwese mwako muradukurikirana dushimira na Mika yatuzaniye amakuru kino ganiro murashaka gusubira kugikwirikirana isaha 6 z'ijoro kuri no musi nyene umva tuzotwage mu ndi munsi hama tubayisango gejo amuzo muri kumwe na DJ Rafa Mr Home Mr Nyumbani ego ikindi naco nuko twifuriza nyene cyubahiro ikaze mu gihugu yasanzwe ari mu gihugu iki yarakunda kuvuga ikintu ati jewe nzoyobogwa na mutima twebwe nk'abakatolika turemera kandi turizera ego cyane akaririmbo ni waweza tubasezerere ko naho ubutaha ciao Yesu
napaswa kuamini kwani waweza